Igenekerezo rya 29 ndamukiza umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 972 ubutegetsi bw'ico gihe bwarashe umusirikare yitwa Kinyomvyi yari mu bagendanira umukuru w'igihugu kugira buronke icitwazo co gukorera abahutu ihonyabwoko. Vyemezwa na François Xavier Nsabimana arongoye urunani rw'imfuvyi n'abacitse kw'icumu kuco bise ihonyabwoko ryakorewe abahutu mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 972. Umuntu no kwita incabwenge mukiri yitwa Michel Micombero n'uwundi yitwa Shibura biga ubuhinga kukungene boshika igami kubera umwami yarasanzwe akumira abahima. Hanyuma ahaba 6 uwundi muhinga mukiri Artemo Simbananiye aba bashikiriye yinjiye muri ya ekipe y'incabwenge mukiri. Hanyuma 29 birasisha umusoda yari hafi y'abakora kwa Micombero bamwita Kinyomvyi baravuga ngo soda y'imboni aroke sero soda ko Kinyomvyi ya telefone kugira ngo batange barutse lomwe benefu baca batamurisekeza mu Burundi bwose barikora mu kintu kirangi ko nyabwoko idasize. Nahavuga ivyo Celestin Magenge umunyagihugu w'Inyanzarake mu ntara ya Makamba iri mu bumanuko bw'igihugu yemeza ko yitabira amanama yagirirwa Inyanzarake yigisha kwikura kw'abatutsi babaganje kuva kera. Akavuga ko n'uwari kuba umukuru w'igihugu Selewusi Mpasha yamwiboneye ubwiwe agirisha izo nama ari kumwe n'intwazangabo Komanda Misigaro. Iri muri 69 ya muri 70 no hatanga kuri nama rero. Nyuma rero asaba inama tuvuga ngo bekure ko abantu bipfa ngo babaganje abatutsi. Inama rero yabera ngaha kuri umuhana abava Nyanza bava aho bukira bivuze bwa mbere bose bashikira ngaha ngo bahita ukoze wa president ariko Siyusi nyine yaraza ngaha n'uwitwa Komanda Misigaro yaraza ngaha n'uwitwa Nyandwi Adolphe yamuha amaraso mu yateye amasasu mu Combero yaza ngaha rero kubera jena ari umwana baragira inama baratsana amafaranga bati none tuzokoresha ibikoresho bikiri ati ni tuzokoresha imipanga n'amacumu basaba bati none iko umuntu hageze ku metero 50 so kurasa inkovyi gati inko tuzokoresha imiti. Rero cyo gihe ni 71 nabonye bafungwa Tanzania babiri mu Kongomani abafumu babiri muri Tanzania barabipanga n'amacumu mu Kongomani nawe yasya ku muti kugira ngo zone zibafata rero bakamabagira inama ngaha kugeza ashika rero muri 72 mu kwezi kwa kane mugabo kaba batumye Nyandwi Adolphe yaha amaraso mu Combero gendo bwire abaprokwando w'Igitega nayo Bujumbura batubwire amasaha tuzotangurirako. Agiye ubwa mbere yagarutse abahinyisho ati bavuga ko tuzotangura saa 4 hanyuma tumutegeke kumumaraya mu Combero bakunda abagore ngo bamutegeke kumumaraya kumumaraya ubwa mbere bari bamufashe atanga ikamyo nshasha rero yonse wa kabiri bati niwe tuzomutegerako. Rero bimaze kubukorera basaba mubwira ugira kabete gena rero tubabwira amasaka nuni tudahena ya tuzotangurirako rero yasasize Bujumbura haza mu Minago kwa Bosco inde yaje mu Minago impuze Nyandwi Adolphe umba bangutumye Bujumbura rero nawe umuyaraza ingerenge nishasha uwo nawe umuntu wahe nawe mu kumugara yaraguze ingerenge nishasha haza mu gatona bugati wa wundi mwatuma ngo aje Bujumbura kugira babandi ndamusanze mu Minago yabo wari mu bagore Oni naumu atije mukora byose mukaba muratanguye uyu munsi kwitaka 29 izo kwitaka 30 n'abatutsi basaba bajya ngo bazohera kubasoda bakomeye b'Igitega. None ivyo wari ubizi ko navyumva mu nama abatutsi nabo ngo bariko bategura kwica babivuga mu nama hanyuma rero niho rero mu gatondo jewe navuze ingoma koza bizinduka tugenda mu Rumonge ukora iki kuvyina nyangoma tavuze ingoma nka saa 5 kiba cyaraza umasaha abadefere y'abajerere subira y'abakenzi n'abapiyoniye gusa kuvuga cyo kare bisa 9 utumva wa muntu yagiye kwabwira ko kuda saa 4 bavuganye yuko baza gutangwa akazi bati aha rero byabaye saa 9 niho twaze mu n'abajerere basika nka 50 cyangwa 70 bajanye ku ruhande go hepfo Rumonge
mu Rumonge amajahe ku kibuga cy'umupira hanyuma ntuze Sibura rero acarahaguruka asaba ati tugira amahoro bayiprona nasasaga tugira amahoro bayiprona ati ko mwambaye imitamani tukura niko mugomba gukura amaraso acampa intuze mikorera afise ansinywa y'ibitugu asayinjira mu muduga atiraja kuri barabara duge Bururi sanga bakicaye igiti acira kusura kata avunura asubira aje Bujumbura imiduga yo yari kumukurikira iciye mukurikira muri ako kanya nyine hacaza abasoda bamurere barabamayi bajana amaguru 6 basigaye amaguru 6 basubira hasi impane y'igori n'umuntu baboshe hama rero niho rero Ryobogo yacafata umuntu atenyuko iryo yararire nkari uwo Ryobogo yarinde yari mu mayi wahora umubona ngaho manama naho namubona ngaho manama kandi yabakuzinga n'abahungu we niho bari bacakoma amashyi kwikukire rero ati kuko abantu bava ruguru baza batutsi nyine bameze biko bavuga bakoma amashyi rero ntamusitenge itangura ngaho rero Sibura amaze kubona ko Bururi bahugaye barabahugaye afite ijya minago asise mu minago aruruka asegira n'amaguru asanga mu shoferi baramukirije baje banenese bavashe bagarutse mu Rumonge ntabaziterana aho abantu basaba aho mu bumanuko bw'igihugu hakaba ariho ubwicanyi bwatanguriye muri ico kiza mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 972 aho hari intagondwa z'abahutu zagomba gufata ubutegetsi zibanje guhonya abantu bose bo mu bwoko bw'abatutsi mu nyuma ubutegetsi bw'ico gihe bukaba bwahavuye mu guhasha uwo mugwi bujaniranya n'incabwenge z'abahutu zari zikwiragiye hirya no hino mu gihugu